Imana yacu nishimwe. Turashimiye Imana data wa twese yabanye natwe muri iri yinga rirangiye, ikaba kandi twemereye gutangura irindi yinga amahoro. Ni ca kiganiro c'urufatiro rw'amasengesho twama tubashikiriza uko indwi itanguye, kugira ngo bitubere urufatiro, kugira ngo dushobore gutangura neza indwi twishimikije Imana, twizeye ko Umwami Imana azobana natwe kandi akadushoboza. Tugomba rero dusangire amajambo y'Imana ari mu gitabo mucete Pawulo yandike ishengero ry'Ifilipi, igice ca 2 n'umurongo wa 5. Havuga ngo uko Yesu yatubereye akarorero, mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu co kumirako, ariko yisiga ubusa, yakira ishusho y'umushumba, acika uwusa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi, aragamburuka no gushika ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azofukame mu izina rya Yesu, ayo ivyo mw'ijuru, ay'ivyo kw'isi, n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana data wa twese icubahiro. N'aya majambo y'Imana aduhamagarira kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Pawulo yandikiye iri shengero ry'Abifilipi, ni shengero yavyaye mu gice c'uburaya mu rugendo rwiwe rugira 2 rwo kuvuga ubutumwa. Aryandikira rishimira, kuko iri shengero ryaramushigikira cane Pawulo, ryaramukurikirana rikamenya iyo yagiye, rikamurungikira ivyo kumufasha kugira ngo ikorwa c'ubutumwa bwiza bushishikare kugenda neza. Abashimira rero, yongera bahanura ko bakwiye kugwanya inyigisho z'ibinyoma zariko ziraza zinjira mu ishengero. Acaragira ati, yemwe b'Ifilipi, murushirize kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Abantu bumvise ijambo ry'Imana, abantu bakiriye Yesu no muri iki gihe bakwiye kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, kuko Bibiliya ivuze ngo uwo naho yari umuntu mukuru, uwo muntu naho yari Imana, uwo muntu naho yari umunyabubasha mw'ijuru, ngo ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu co kumirako. Ngaha tubona Yesu nk'umuntu aca bugufi. Turagomba ngo umuntu wese yumva amajambo y'Imana yame yibuka guca bugufi, ko ari ikimenyetso kiranga abantu b'Imana. Naho wowe umukuru, naho wowe umutunzi, ukagira ibintu vyinshi, wame wibuka ko ari Imana yabiguhaye, kandi ko ugomba kururuka ugaca bugufi. Kuko Yesu ngo amaze kururuka, amaze kwisiga ubusa, amaze kwambara ishusho nk'iy'umugurano, amaze kubona ko kuringanira n'Imana atari vyo yoha agaciro cane, Bibiliya ivuga ngo nico catumye Imana imushira hejuru, ikamurutisha yandi mazina yose, kandi kagera ko amavi yose azofukama mw'izina ryiwe. None rero umuntu wese yifuza icubahiro, umuntu wese yifuza gushirwa hejuru n'Imana, ace bugufi kugira ngo Imana izimushire hejuru. N'aya majambo y'Imana abayumvise, Imana ibahezagire. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza, waduhaye Yesu ngo atubere akarorero mu guca bugufi,
mu kugamburuka gushika no ku rupfu rubi rwo ku musaraba, kandi ibyo amaze kubikora byatumye umushira hejuru, umurutisha abandi bantu bose, kandi ucutegeka ko amavi yose azofukama mu izina ryiwe, n'indimi zose zikatura ko ari umwami. Shoboza umuntu wese yemeye guca bugufi, shoboza umuntu wese yemeye kururuka, shoboza umuntu wese yemeye kubona ko icari ataco kimaze. Nawe Mana umushire hejuru mu gihe gikwiriye, kandi ikiganza cawe ciza kibe kuba kubaha muri vyose, kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.